turabaramukije abakunzi b'ibiganiro byacu, abakunzi ba BInfo, abakunzi ba Kodi Empire mu bwese mudukurikirana ku mbuga zigiye zitandukanye. Mu nkundi ndabaramutse ndabaye nikaze muri kino kiganiro cyacu cuno munsi twekenze ya 13 kwezi no kwindwi no mwaka. Turi mu nkuko mubibona ntabwo ndi kumwe nje nyine muri studio, ndi kumwe n'umusanguzi tugiye kubana muri kino kiganiro vuga yuko gikomeye cyane. Kino kiganiro kigize ne gikomeye cyane. Ni kiganiro tugiye kurabira hamwe inkumbi cyangwa ibara rigiye kugwa ngaha ku butaka bwa Kongo, ndetse uko tugiye kubona intambara bitandukanye nuko twazibaza. Ubwa mbere ushobora kwibaza ati ni gute tugiye kuzibona mu yindi image, bimeze gute, byifashe gute, byose biri mu kino kiganiro. Niyo mpamvu ndabasaba kwicara tugatuza tugatora agatebe tukaganira ivyo amatwi yacu atigeze yumva n'umunsi warimo. Ariko imbere yuko ndababwira amabanga yose tugiye kubamenera kuri uno munsi, ndatangira ndamutse umusanguzi. Ya asante sana Kodi the Black. Ego. Amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Merci beaucoup. Ejo ndi mu kiganiro nawe wandika ko uri ruguru. Ngo ibyo wakwiye ruguru nanje bingereho. Ejo sino kwibagira kabisa. Abanyakayanza twarahuye n'abanyengozi bavuze ngo umunsi umwe nzokudugana. Jemba mari kabisa. Ego. Nuko mbere ya byose gatatu tubaramutse mwebwe mwese aho muherere. Ariko bwana umusanguzi natamwe mvuye ku kino kiganiro gikomeye cyane, kandi ari kiganiro kirahambaye gose. Tuje kubabwira ibintu amatwi yabatigeze yumva. Bwana umusanguzi, ubu tuvugana haravugwa indege zigera kuri zibizigi z'abafaransa zashitse mu gihugu cy'u Rwanda. Indege zo mu bwoko bwa cargo. Ni bidege ngo binini cyane ku batabizi. Ku rundi ruhande u Rwanda narwo ruvuga yuko abarusiya bamaze gusisikara ku butaka bwa Kongo, ndetse bamaze gushika mu Minembwe neza na neza mu gace kitwa Point Zero. Amaraso akaba agiye kuhamenekera, akaba ari menshi cyane. Rero turagiye kurabira kuri kwa nyako kuri hehe, eske ibyo bavuga nibihe. U Rwanda ngo wemeza neza yuko abarusiya baba baje cyane, ni kubera ko Ukraine nayo twumvise iri ngaha ku butaka bwa Kongo. Ego cyane turashaka kutumenera amabanga. No munsi samakuru dushaka kumena amabanga. Urakoze cyane Kodi. Ego. C'est vrai amakuru yuko indege zo mu bwoko bwa cargo zibiri zashitse hari Kanombe. Amakuru niyo. Ego. Nifashishije ubutasi bwacu baraduhaye amakuru kabisa yuko arayikuri. Ubundi indege zo mu bwoko bwa cargo nizo ndege nini zifashishwa cyane n'ibisirikare bitandukanye mu kunguruza amamunition. Zifite na capacité yo gutwara ingabo nyinshi cyane rwose. Ibi rero byaragaragaye hari i Kanombe, aho mbere nakoze n'ikiganiro ndabivuga ko nerekana yuko ubungegere bwinshi butimba oya hama kumbure ibi byuko bavuga ko abarusiya bamaze gushwara muri Minembwe. Mu bisanzwe ni bya bindi byuko wihanga umwana ubonye yuko ari muto kumbure wewe wakoze imirete ukajya imisosi ukabyimba. Hama ukabona umwana wa Murundi ni muto arumutse ukamwishirako ngo mugwane akagutabira, yagaca kuvura. Yamaze kugutabira rero akenshi urondera ibyitwazo byuko aba yagukubise kugira ngo ntumarama cyane gose. Twari tumaze iminsi ko twumva muri Minembwe igisirikare cy'u Rwanda ngo byitira u Rwanda bien sûr, nubwo u Rwanda rukoreshwa nka condom kiriko kirakora ibintu bikomeye. None si kabiri none Kagame na FPR ni prudence. Rero muri Minembwe byarabazwe cyane byaravuzwe cyane yuko bari bamaze iminsi bakora amateka, aho indege zabo zitagira abapilote, amadrone baguma bayarasisha mu bene gihugu tantu bakasa no kuma defense ya FARDC. Rero FARDC imaze kubyiga ikabicijya nino yafashe ingamba nayo yo kwiga ingene igomba kwikingira no kwirinda contre ayo madrone. Barabikoze barabishitseko maze batangura banashaka
no kwica biteye ubwoba abasirikare ba Kagame babicira hajya muri za Minembwe za Mikenke voilà abagi kudeborda muri za point zero barishwe harimo n'abafaransa rero kubera ko kuntu batari biteze ko Kongo ishobora kuresista ku nguvu bari bazanye bene nabyerekanye neza musanzwe inguvu bari bazanye kuri incuro bo bavuga ko bazohemuka ari uko Baraka na Uvira babifashe mugabo biza kurangira na point zero ibananiye bacha bavuga bati kari uko bigenze rero abantu bo tuzomera turamutse tuvuze yuko twakubiswe n'u Burundi twakubitwa n'abazarendo na Black Snake na Rezibu bo tuzomera ati reka twitwaze yuko mu Minembwe hariyo presence y'Abarusiya kabone ko nujya mushikiranganje bw'Uburusiya n'imigendera n'andi makungu yatembera Burundi ico kinyuma tugitanze kiziba gifashe reka twitwaze ico nico rero bitwaje je ku makuru mfise sindaronka source nyemeza ko muri Kongo hari Abarusiya bakoragwana kuri kote ya Kongo nta makuru ndaronka ariko kubona umusesanguzi kubasesanguzi cyangwa kubarabira hafi ijanye n'amakuru cyangwa umutekano w'akarere baravuga yuko muri make muri Kongo Kagame nkuko yavuze ari prudence hariko harakoreshwa otani ari nyirikiragwa cyane ngaha muri musi bwa Kongo ari nayo mpamvu mwabonye hari ibitero byinshi byiyongereye inyuma yo gukubitwa kwa Twigano na M23 twarabonye ibitero byiyongera kandi bifise ingufu nyinshi ndetse batangura gusubiza inyuma FARDC ibyo mwarabonye mugabo byagigaragara neza yuko yari presence ya OTAN ariko hari amakuru avuga neza yuko inyuma Kisekedi nyuma yo kubona ko OTAN yagiye yikora ku Barusiya ubu tuvugana hari Abarusiya bamaze kuhashika ariko sinzi aho uri kurahera uhakana ibyo bintu sinzi ko atari kugomba kumena amabanga reka ndakubwira ikintu kimwe ko cyangwa utagomba kubishiraza je ntabwo ndi umusirikare ngo mvuge ngo igisirikare cyambikije amabanga urumva je sindi umusirikare ahubwo kakubwira ikintu kimwe utanamenye kumbure musanzwe aho bavugiye ko abafaransa bariko barashwiragiza FARDC ubundi nuko abantu batagiye babikurikiranira hagufi ni cagihe leta ya Kongo nabo bahanganye bari bahamagajwe i Londres mu biganiro ngira ngo muravyibuka bakiri Londres niho Kagame n'abafaransa bamufasha bahagurukije drone by'agasakisaki batangura kurasa ahari hasanzwe hari ibirindiro bya Kwarusiya FARDC kandi mu byukuri mu byo bafundikiye Londres harimo ko bagomba guha agaciro cessez-le-feu Kwarusiya FARDC iraha agaciro cessez-le-feu irahagarika intambara cessez-le-feu hagati yande nande y'impande zizanganye zura demonto wende ko bimeze abadukurikirana ntibaze none iyo tuvuze impande zibiri yaje gusanga ko abagwana mu impande si benshi hari mibiri utari ku ruhande rwa leta ya Kongo uri ku ruhande rwa Kigali ibi niko bimeze urumva usibye ko Kigali tanto yita M23 tandikita twigwaneho urumva cessez-le-feu entre leta ya Kinshasa na leta ya Kigali exactement mugabo Kinshasa yarahaye agaciro cessez-le-feu ntitwigeze tubona indi offensive nimwe bakoze kuva aho bari hariya i Londres mugabo Kagame yacihagurutsa amadrone menshi n'izindi ndege barakoragura amakompra biteye ubwoba ngira niza amafoto yaranze byo gira iterabwoba ribe byinshi ibi byaragaragaye inyuma yaho rero niho baciye bikaraga baja muri Minembwe bari ba Kinyiki aba Bertrand Bisimwa gucurira bigerageza gucurira abanyamurenge bagiye gucurira abanyamurenge gose kujya no kubacurira bababwira ngo nta mwansi yigeze aho nyori wanyu nyuma yo kubabwira ngo amaraso yasesekeye ngaha ngo ntazongera guseseka ukundi sinzi ko umushe bijya gutuma kote muri make Bertrand Bisimwa ahagurutsa abwiye abanyamurenge ngo Sultan Makenga ngamo na Corneille Nanga bantumye ndababwire ngo amaraso y'abana banyu yasesekeye ngaha ntazongera guseseka ukundi mu Minembwe urumva
acarabandanya kandi ngo ego nguriya mwansi yageze ngaha aca arivuguruza ngo nako nta n'umwansi yigeza ashikaha ngo ntazopfa ashitse ngaha ariko nizere ko bari abo yeka arayibwira bazi ukuri kwawo mbabarira rero tubane kino kintu ukora ego ajya amaraso yashishwe n'abantu ko yababwiye ko atamasi yigeze hagera umwasi nibo nyene reka so rero rega burya umwana w'ubwenge yumvira mu isoko niko bimeze aho bugeje yarakintu numvise muyavuze yuko atamwasi yigeze agirani ahashika mugabo arapfuye ngo amaraso yarasesetse ibintu birabitahura so tubandanize rero FARDC yo yaragumye kurizima iravuga iti twebwe dutinganye na Rukenze gusa voilà Trump natabikora twe tubyikorera mugabo baciye bashiraho nabo izindi ngamba z'ubwirinzi kuko bari bamaze kubona ko Kagame agomba kubashorera mpaka na Uvira ifate ego baca barira break muri point zero ego uravuga ati apa hatutoke ubu dusuzuguye cyane baca bagoma hariya Kagame kubera zinguvu yari yashizemwo uravuga ati zinguvu aha kabisa inguvu za otani n'amatariki yo gukomvira bari bayanditse inguvu za otani yego yarayitse ntuzenya uriya fandurwa yavuga ngo umurano ko tude mikenke ngo twinjira point zero utuma tugira point zero rero ngo uzabeshe ko dushika baraka ngo cyane twabandanya Uvira zakisangani na zakaribyo tusa mugabo baca bahura na defense batigeze bamenya izo nguvu iyo zavuye niko defense batazi ngo exactement niko cyo bavuga ngo rero ngo ni Uburusiya bwahageze ego Uburusiya ariko navyo birashoboka bishoboka gute wowe uvuga ko tiko bitoshoboka reka nagusobanurire kuko ibatemera inguvu za Wazalendo na FDLR mu bisanzwe kuvuga ko Uburusiya ari bwo buri hariya ego mwandi majambo twadusuzugiye Wazalendo iri kirabikora erega ni nkuko umuntu yoza akitira Kodi Empire akavuga ati Kodi ntaca ashoboye n'amafaranga nje ndamuhereza ndamurondere muri ngazi mwandikira ndamurihira kila kitu kandi wimenya byose nukuvuga abagusuzuguye wewe ubushobozi bwawe ababwihaye hari uvuze ngo Wazalendo nta kiri kirakora n'Abarusiya bariko barabikora aho nitwohuza reka dushire mu bwenge bwinshi aho nitwohuza amana reka dushire mu bwenge bino byinshi muri bintu twavuga sibyo iyo turabona yuko Kagame hari ingufu zitari izo ziri ku rugamba tubona ama operation hejuru cyane ama operation kandi urazi neza ko zikonta cyane kuruta ingufu zo hasi sivyo mugabo Wazalendo nta drone baduza iyo technology nayo bazi kandi umenye neza yuko tuzanyemo otani bari telefone cyane ku bitero byo hejuru aho turahari uko nukuri aha mu Burundi ingabo z'u Burundi ziri ku rugamba na FARDC tuzi na Wazalendo ndazi neza ko atanga ubanganya na otani kubijanye no kopera mu kirere reka twumvikane kuri aho tukiri ngaho nyene wavuze ngo n'amabanga turashira hanze reka tuyashire hanze reka kuva 2021 u Rwanda rusuye kuvamira Kongo ushobora kuba utazi ikintu cyakoretse nyene icubahiro Evariste Ndayishimiye yabwiye mugenzi we Tshisekedi ati uru rugamba kugira uzo rutsinde bizogusaba gusesa yashu ivanze n'amaraso gukora cyane rero kubera ko wewe Tshisekedi ugomba kugikiremve ucira sheko fata abasirikare unike mu Burusiya abandi unike mu Burusiya baje kwiga uhamagare abisirayeli n'abafaransa ingabo zose z'isi uzi zifise experience zimenyereze abasirikare bawe nesipake muri Kongo abafaransa bamaze isatoza abakongomani nesipake abisirayeli bamaze isatoza abakongomani Tanzania irane domeme fatero bari abakongomani bagiye kwiga ibya gisirikare muri Israel kuva 2021 n'abagiye mu Burusiya n'abagiye mu Bushinwa ubu bahagaze gute barabizi nibishirira muri bandi byo ngana nuko wozana apana mugabo hari ahantu urumva umurundi yagiye kwiga akabikikoje mu ishuri ko baza bigisenga barabizi bro alors barakabuta cyane abarundi ni nkoho wana baguhaye na kashi ko vewe ngo utazi kurasa
uzi kuri umurundi wiyemera yimarana isaha imwe umaze kumenya kuyimonta no kuyidemonta byose umaze kubimenya no kurabira muri gido uri umurundi rero kumva ngo nabera ngo bafite urukoba gwera ntibisigura ko aricyo baturusha mu mutwe mara bafite amaboko abiri nk'aho dufise biyumvira ko twiyumvira urumva ego hariho amatekinoloji baba baturusha uzi gute ko ababazi na muri Afurika ari amatekinoloji baturusha iyo baba baturusha ntituba tubona ibiziga by'abafaransa ku ivu rya Kongo ariko bwana Musisa tutinjiye muri byinshi hari ibinyamakuru byinshi ko biratangaza amakuru mbere wanashaka bisanzwe bishigikiye leta ya Kongo bikunda gushira ukuri ahabona biriko biravuga neza yuko inyuma y'uko ujya mushikiranganje ashikiye mu Burundi hariho yari yarazanye na double mission c'est vrai alors ijari kimuzanye mu Burundi akaba yoba yazananye n'ingabo zitari nke z'abarusiya abari mu bashite muri ponze za Minembwe aho rero ushobora kuvuga ati birashoboka cyangwa ntibishoboka nyama bidashoboka ni gute bidashoboka kodi tukiri ngaha nyene naragaruka ku rugendo rw'ijya mushikiranganje Kongo yatanguye kuzibira ingabo z'abafaransa ryari Kongo bya mushikiranganje ntiyari bwaze urumva aho bazibiriye kuri point 0 wanashaka no kubasudura y'abafaransa bagaca babasanga muri mikenge bakabakoramo uriya mushikiranganje ntiyari bwaze kandi biri hari abafaransa bafashwe bamaze gufatwa leta yakishansi babwira ati turaberekana kuri televiziyo mu gihe ibi bitogenda voilà sivyo hari tariki bamuhaye mako ariko nubwo Kongo yabigize uko ntigeze iberekana abasirikare mugabo biri mu vyatumye abafaransa bisa no kubahagaritsa operation hari reka kivuvu hari bafise bari bishode nyumviriza wewe nyine warigeze kutubwira reka tuvugane ku bintu bigeze kutubwira wegeze kuvuga ati turavye inguvu M23 yari kirakoresha muri no misi hariya mu misozi miremire ya Fizi byari byoroshe no gufata Uvira yareka ndagusubiremo ko ndakubwira reka ndakubwira ikintu kimwe umuzarendo mugereranye cyo kimwe n'umurundi n'abantu bagira amatwi manini cyane gusumba umunwa cyane ndabizi bagira amaso acana kure cyane nk'amatoroshi gusumba umunwa urumva ziriya ntambara bakagomba kwiha distance yo kuzisoma bakaziga ntabwo Macron yigeze ahagarika urugamba na gato jamais Tshisekedi yamusabye ko agomba gutegeka Kagame agakura abasirikare biwe muri Kongo cyane atari ivyo abasirikare yarashe nabo yaboshe bose abasha mu itangazamakuru Macron yahuye na defense ya Wazalendo sivyo none Jesse nzibavu mutabitaho niyo defense ya Wazalendo kitari yabatangiriye bakiri ari muri Minembwe centre none yabatangira kutari we yari kibubira kandi tahura ujya musi bari Londres FARDC bayikomanze gusubira inyuma babategetse gusubira inyuma gushika aho bari ava ko batangura koopera Minembwe naho aho bari hari kuri point 0 urumva burya babaye bubarase bariko baravayo noneho nibuka afande rugaba abweja avuga ko yabuze naho acisha mu guhungisha ingabo yarafunze ibintu ko byari bimeze rero Wazalendo yari hagazeko irazibira tahura ahubwo ni kubera iki bari ko bavuga ko ujya mushikiranganje w'Uburusiya yoba yazanye ingabo rego nyahuri niko ibinyamakuru babivuga kubera iki babivuga ko usanga bafite ivyo batara Ubufaransa nanduri kugira kwa sozo gusani kazi mico ceme ariko tutaratangura kubona amakuru yazijya cargo zibiri zizanye ingabo za OTAN n'ibigwanisho aya makuru y'Uburusiya bamaze kwimva wewe tuvugana ukuri tutaratangura kubona aya makuru yizi cargo zino ndege zibiri zizanye ingabo za OTAN baje gufasha Kagame aya makuru yuko Uburusiya buri muri Kongo baramaze kuyumva mbega Uburusiya kuza muri Kongo ni ntama yoba yuri ntabwo ari ntama yoba je nta muntu asuzugura ingufu za FDNB nta muntu acivutu Wazalendo ni yashu y'aba FDNB ni yashu ya Wazalendo batumye habaho resistance muri Kongo
ndavyumva tahura ico nimba Uburusiya buzoza kwakwiya buzoza buje kongera inguvu wazarende n'afite bashizajya muri nk'ubu uno munsi twosubira kubona izindi offensive cyangwa tukabona ama operation mu kirere menshi cyane ndetse amakhayisiti ya FARDC woza ngo kamaririza yuko atari Abarusiya bariko baravuga none gakodi nta makuru warose kumburengera no kwa ruguru nwarose umwanya wo gukurikirana inkuru sivyo nta makuru wabonye leta ya Kongo ko yaguze drone zitatu zifise ubushobozi burenze bwo gutwara ibisasu byinshi kandi zifise capacity zo kumara umwanya munini mu kirere. Aya makuru nabo baronse ije muri kano kanya iyo ndiko ndadekriva nk'ibigwanisho vya Kongo ndabibona nka bya bigabo bakora mu bihuzo bashaza kumanika mu oya bro ndiko ndabona ibigwanisho vya Kongo tuvuga Tshisekedi aherutse kuzana muri Fizi ama systeme anti-aérienne atego vendredi bakora drone zitatu z'u Rwanda samedi bakora zibiri ejo dimanche ngo barayikoroye uyu munsi no ntaramenya makuru y'ingene hiri mugabe ico nzi nuko n'uyu munsi land Wazalendo yakoze akazi mvuze Wazalendo apana Abarusiya Wazalendo ziriya drone zitatu rero nizatangura gukora akazi muzozitira Urusiya kumbure Tshisekedi yaguze no drone Tshisekedi yaraguze bro drone yazanye afise Sukhoi F-35 ndakubwiye drone yazanye na Kagame yatitiye yatibonye izo drone yazanye ziruta ubushobozi Sukhoi F-35 zirasumba ubushobozi oya sinibaza ijya ndege urazi yuko ariyo Urusiya kubitisha Ukraine reka nkubwire ikintu kimwe kodi izi ntambara ziko zirabera muri Kongo abantu bako zicamo fanatisme kandi hari n'abashigikira ibintu batazi ibyo bariko barashigikira Kagame nimba yahaye abamotsi biwe ngo bagire propaganda k'ingabo z'Uburusiya ziri muri Kongo we afise ibyo ari karavuze ubundi natwe gutangaza ko OTAN iri muri Kongo twebwe dufisa nuko tugira amafact ko dufise ibyo twerekana bigaragaza ko bari muri Kongo urumva nabira gutangaza amakuru by'Abongereza Citivebye bisanzwe nabashigikira byarabisobanuye birekana yuko Ubufaransa na Belgique aribo bahora batiza satellite zabo u Rwanda kugira ngo bashobore kuraba hari ama defense ya coalition FARDC baba tracking sivyo rero nimumve aba bamotsi bo bya Kanyaru bavuga ngo muri Kongo hari Abarusiya ariko mwana wa mama Abarusiya boshika muri Kongo okay reka dufate yuko Kagame ivyo muri Kongo atari ivyiwe ko wavuze ko Kagame agakingirizo Kagame na gafu ni bande bariko baramukoresha no mwanya ni utabizi ni OTAN mugabo hari igihe tuzisanga iki gibuga cyo muri Kongo kandi tuvuga ngo ni cyo Burundi n'u Rwanda dusanga ahubwo cinjiyemo abandi bantu bariko baragihanganira oya ibisino biharira ibi twarabivuze yuko turashobora kubivyuka tugasanga izi ntambara za Kongo kodi izi ntambara za Kongo zizo nuko mwango zizo zihakwa kumera nka zijya ziriko zirabera muri Iran narabivuze mu kiganiro cejo ubundi Iran yararashwe n'ibihugu byinshi byo kwisi byinshi pe mugabo Iran iracihagaze ko ku buryo ku munsi w'ejo dimanche yashoboye kandi kurasa nayo ibihugu bitandatu kandi barabaremereye urumva harimo na za Amerika n'ibindi bikomeye rero kubona Kongo ikomeje kwihagararako harimo diplomasi iri ku rwego hejuru ko barakoresha sasa ahubwo nyine diplomasi turaje tuyagiye turareka ari diplomasi y'ukuri cyangwa gutumwanya bashobora kubaza kuri muri diplomasi ko uratakaza umwanya kodi oyarindira bariko barakora barafise n'iperereza ikora cyane gose sivyo leta ya Kongo kandi wumve ngo muri diplomasi bagira abafatanya bikorwa muri diplomasi rero ushobora gusanga Wazalendo iri kuri front line FDN iri kuri front line mugabo nkuko bavuga Abarusiya bariko babafasha muri diplomasi cyangwa Abanyamerika bakabafasha muri diplomasi ibi sindabiharira niyo mpamvu kwa ruvuze uti iyi ntambara ya Kongo twatanguye tuvuga ko Tshisekedi yahaye urubuga Uburundi n'u Rwanda
birashobora kurangira haje kunyaranira Ukraine na Iran na n'Uburusiya. Twe tubasanga imaci yacu yaraheze nka Petwari. Ibi birashoboka. Hagiye imaci yakabiri. Ariko bora musanguzi hari akantu ngomba tugarike ko wari wavuze yuko muri make Kongo n'u Rwanda bari mu bintu vya CCRF ibintu vya diplomasi nk'uko yagiye kubivuga ariko tudahuriza ko nanje ko sindiko n'umusi ndatahura ukuntu ushobora kuja mu biganiro deja waramaze gutahura niyo mpamvu navuze ko ushobora kweza kuri muri diplomasi ugasanga uri kuratakaza umwanya sivyo sintahura n'ubu ko ibiganiro uri kuraraba babona bizogera gerageza uvuge tubiganiro bizogera reka ndakubwira ikintu kimwe oya ndashaka kunyishuri nese mwana kwishyura none oya tumbwira amajambo menshi batutsinda sivyo uvuge ati ndiko ndageza kuraba ibiganiro bizoheza intambara cyangwa nayo bizoheza reka ndabikwishyure rero okay sivyo apana BF twakuze twumva nyumviriza twakuze twumva bavuga ngo bakame ngo nagakoko gaciye ubwenge cyane kandi gato ngo karashobora no guhenda inzovu karayibaga bakame nta ntege ifise mugabo ubwenge bwayo bushinge nako ubukomezi bwako bushinge mu bwenge mu mutwe Tshisekedi kuja mu nzira y'ibiganiro sivyo mu by'ukuri mu buryo buri physique mu buryo buri direct abantu bose babonesha amaso ni intege Tshisekedi intege gufata kaja mu biganiro nyumviriza kwemera kuvuga ati oya ntumvuge ibyo ushaka kwemera kuja mu biganiro n'ikindi gihugu camuteye ni intege wowe ntumvuge ibyo ushaka ndiko navuga Tshisekedi kuba yaricaranye na Kagame yagaragaje intege nke izo ntege nke afise yarazerekanye nizo ngoma ndakwerekerera bivuze ngo uku kuntu ibiganiro byakomeje kwikwega Tshisekedi yabigizemo uruhara byaje kumuvyarira umusaruro byaje kuba inyungu cyane kuri Kongo wanashaka n'u Burundi uti gute inyungu reka nakwereke ko manzo niki gato jewe reka njani fast rindira ndakwishyura no musi uvuze yuko Burundi bwaharonke inyungu na Kongo yaharonke inyungu yes mu gihe tuzi ko abakongomani bako barapfira abarundi bakapfira n'abandi bose bari muri zindi ntambara mu ngabo ziri muri Kongo mu ngabo ziri muri Kongo ni bande benshi bapfa gusumba abandi ndufatiye ku basirikare ba Kongo n'abasirikare b'u Burundi n'abanyarwanda ni bande bapfa cyane gusumba abanyarwanda barapfa cyane mugabo ubugiye ntagaruka reka ndagusobanurira kino kintu bitahura intege nke Tshisekedi yagaragaje n'izego Tshisekedi baramwongoreye baramubwira fote ntoya wokora yo kurasa ku Rwanda uzoba wiyahuye kubera ko nta gisirikare ufise Kagame mu gutegura zijya ntambara tahura ko atari waziteguye zya ntambara zateguwe na OTAN bamwereka amakote faible yawe yose Tshisekedi ari faible ahana mugabo ahashobora kuba fort Tshisekedi nawe acagira abahanuzi beza bamubwiye bati Rwanda diplomatiquement ntuje kuri front Rwanda diplomatiquement koresha amajambo abantu urwane uriko wubaka igisirikare kubera uyu munsi nta gisirikare ufise Tshisekedi yakaza kuba afise igisirikare ntiyakuja mu biganiro byiki ntabwo ari kuja mu biganiro wapi uku kuja mu gisirikare nako mu biganiro byamutumye bamwe yarungika muri formation 2021 baronka umwanya uhagije wo kwimenyereza uku kuja mu biganiro byamuhaye kurema Black Snake Lezibu no guha inguvu Wazalendo uyu munsi Tshisekedi aravuga amajambo atari gushobora kuvuga kiriya gihe ubu yarubatse igisirikare ni ukuvuga ubu rero ubu Tshisekedi arashobora kuba yo kwanga ibiganiro ukavuga ati ndafise ingabo mugabo au départ yarabona ko Kagame ntiyabona Kagame bamwereka raba ni OTAN niyo yateguye intambara none gashobora gwana OTAN d'abord ni FARDC yawe ni OTAN deja
barayiguze urwanisha iki bagutora mu itanda nka Maduro rekana nabo ubaka igisirikare cyawe Tshisekedi yubatse igisirikare intege nke rero yagaragaje zari igisirikare yari afise nta gisirikare namba yari afise yari très faible militairement yari afise des munitions ibigwanisho yari afise mugabo abo kubikoresha ntabo yari afise abo yari yizigiye barabo mwazi ubu rero impamvu nakubwiye ni ibiganiro kuba byarabaye ndetse bikanateba byabereye inyungu Kongo n'u Burundi twe nk'abarundi twarose inyungu nziza none n'abarundi bagiye n'abakongomani kwiga muri 2021 yego hari abari kwiga none baragiye hari abatahutse hari n'abandi basubiyeyo donc aha hose naho twagiye twungukiye man hari n'ibindi byinshi navugira kuri media urumva muri make tugereje kuraba uko urugamba twaruziga siko rukimije urugamba rwarahinduye ingufu uhindura ko ararwana kure niyo sinzi ko urabibona cyane gose kumbure ko sinzi ko abari barabiteguye cyangwa ari plan bari babizi cyangwa babizanye kubera ko babonye amaresite yase ariko ndibaza neza yuko icora ndashaka kutubwira icambere cora inze zino ntambara ziko zirabera ku butaka n'ikindi cyo tuba zino ntambara zidigira aho tuba turabibona bo icora izi ntambara kodi buriya ni mutahure ko Kagame ari umukomisiyoneri Kagame ni umukomisiyoneri wa OTAN kandi mu by'ukuri OTAN igomba gusubira gukoloniza Afrika igomba kugaruka gushasha yes ibicishije dukwegewe n'abanyafrika ibicishije kuri FPR inkotanyi babicishije muri RDF mu gisirikare cya RDF bashoboye kwiyubakira rero biragoye ko aka karere kazoronka amahoro systeme ya RDF FPR inkotanyi igihari ntibikunda uyu munsi bashobora kuva muri Kongo birashoboka mugabo bahavuye bakaguma bahangamye mu Rwanda akarere ntabwo kazoba karonsa amahoro ubundi umuntu yagiye gukemura ikibazo arabicatiye kida kibazo uyu mutekano muke mu karere watejwe na FPR inkotanyi still FPR inkotanyi kibaho wapi n'amahoro tuzigatuje no kubona umusasanguzi mu kurangiza canke bw'icumi tushobora kugira nuko hasigaye amasaha make kugira ngo ibyo bavuze babitahishe canke batera squad aho ndavuga yuko abavuze yuko bagomba gutera igihugu cy'u Burundi kugera ku byerekezo bya 15 y'ukwezi turi mu twezi cya 15 kwezi hasigaye amasaha make cyane atagera kuri 48 ntakwiye urabona yuko ibintu biza ko bikunda cyane kwa kujijisha abantu kugira ngo babareme mu bwoba bo kodi Uburundi ndakibona sinagifata n'ibitutu urumva Uburundi niko bumeze mu makungu abantu bose biyumvira Uburundi nabi nuko babigenza ngira ngo urabyibuka bafatira ibihano Uburundi 2015 bari bazi ko tudashobora no kubaho n'amezi n'atatu gusa zoba twifiriye bari bazi ko muri 3 mois nyine icubahira tuba yamaze kilometer mugabo urabona ko yatwaye imyaka 5 yose arayimara adasohotse igihugu arayimara kandi kuva 2000 apana 2000 gusa iriya myaka 5 niyo myaka ihambaye cyane abarundi twiyubatsemo gusumba yindi uzoperereza ubaze abaza amateka y'Uburundi ni nk'Uburundi bwatangura kwiyubaka muri bake exactement so rero abakwimvira ko botera Uburundi c'était pas la première fois sivyo kuri inshuro warabonye amanama yarakoretse cyane bagiriye ama propaganda yagiye ngo zari zitabara zihamagara bene wabo n'ibikitusa ngo baze ngo baba joining bagomba kuza kubohora igihugu biriya ntabwo byareterago byari mugabo bararungurutse Burundi sinzi nimba babonye zangabo zitamenyekana zicunze imipaka y'Uburundi sinzi nimba babonye ibibengebenge barahiye cyo hasi nziko twatahura bagize ubwoba sigura baje gusanga imyiteguro bafise ari miki itabakundira kuba bo kwataka Burundi kuri agenda bihaye nico baje gusanga
baravuga bati nitwataka Burundi kuri ya agenda n'ingene tububona tuzosanga tuyigemuye twishoye kuri songa mani Musomeland ejo dimanche bari barugaye amabarabara yose ava ngaha za Gisenyi za Kamembe yerekeza straight Kigali bari barugaye bari bamaze imisi bategurira izi nsoresero z'Uburundi ubu ntibakizitegura mu Rwanda nako muri Kongo muri Kongo babameze wazende bamese ubu bamenyereza mu Rwanda bari bakorera ngaha za Cangugu niho bari kubakorera bari bugaye ibarabara niho hari base yabo mugaye ibarabara ejo barajuguruye ubu rirarengana abakigera tuvuge yuko umugambi utakibananye umugambi ushobora guhagarara none shitani kadakizwa ntabatizwa ntikunda umugambi barawufise wanashaka rero twokumva bagiteye nk'ibisasu bayana aba terrorist nabiyahutse mugabe iconzi ico babonye nuko agenda bihaye itabakundira botanguza intambara ku Burundi bisigura yuko nibaramuka bataje kwiyoro kenze bazobagize ikibazo cyo mwanya apara cy'imyiteguro imyiteguro biki ariko bwana musisanguzi tuvuze ngo bazoza nitubitegeye akatorozere midi mbe n'irya mbere ubundi ho Burundi bwa butewe n'inyesha apara reka kuba n'inyesha shigikiwe base u Rwanda katuvyita u Rwanda c'est pas la première fois bon twebwe tuje mu byo tuzi tuve mu byakira by'abameniki tusa 2012 ils sont venus baraje barababoshe kweri 2015 wanyingene byagenze na 2018 baraje nanye n'icubahiro nyakwigendera yavuze ko Burundi bwafashe impozi zirenga igihumbi z'u Rwanda n'abagwanyi babo urumva rero ahubwo ubundi uruto gusiga go kubanza ico biraciza nuko bogerageza bakaza bagaterura kugira ngo bahahe ariko n'umundi urumva ntibahahe ubundi byiza boze bagatera Burundi tu byo bari byiza uribaze ko ingufu zabagwanije ba mbere n'izubu zobanye ko bitandukanye bo bavuga ngo kijya gihe ngo ntibari bwiyubake neza ubu ngo bari ku mwanya none ubundi nibwo bwagumye hahandi kiriya gihe na nyoko urategera amenyo yaragiye kuri operation n'imbugita kiriya gihe nta ngufu za FDNB bahuye nazo abene gihugu ubu bwazika abene gihugu tudakarisha cyane gusumba no kwa musanguzi tuyaze byinshi kandi nizere yuko abantu benshi mwabitahuye ndibaza twagerageje guca hirya no hino bivanye n'ikibazo mwese ashobora kugira kuri kino kiganiro twagerageje guca kuri kote za bose kugira ngo tuze gutora ukuri cyane tuze kuhabera nimwe twese umusisanguzi je no maje mwavyumvise kandi yishyuye mwavyumvise ndibaza neza yuko abo tuza guhuza bazoza muri commentaire ariko umusisanguzi turinze turangiza ikiganiro temeye yuko hariho Uburusiya mu gihugu Uburusiya mu gihugu kodi ahubwo ikintu kimwe mvana twovuga mu kurangiza tugaruke ku ngabo za OTAN sivyo ziri mu gihugu cy'u Rwanda wowe sinzi ko wabonye ingene FDNB yahinduye amavubi ya Kagame isazi sinzi ko wabibonye abahungu ba Neva barahinduye abo Kagame yita amavubi isazi ziduma ku mwanda ubu rero n'abagabo ba OTAN abahungu bari mu Rwanda bro ndabisubiremwo barashobora kuzoza bafite izindi technique zo kongera guhakinga ikirere cya Kongo bagacahura n'ingufu z'Uburusiya nta Burusiya buriyo byo nabikwankiye kiretse muri fact yuko ari Burusiya muri Kongo wavu yimpa barashobora kuzoza bafite ubwo bushobozi bwo guhakinga ikirere cya Kongo mani nta misi indwi bazomara bafise ubushobozi ku kirere cya Kongo wapi inyuma yaho rero wazarenda uzoce bagira amasazi iba fyonde kare nabwiye Benita bana abazungu bigira ko ari prof niko abazungu bigiye ihereza isanamu y'umuzungu w'umufaransa yarashwe n'umuzarendo aguye mu ndake hariya muri Kongo mu Minembwe yapfuye ntapfe ntacyo mugabo byase kavayo yabuze n'abamwese kiva imvura iciyigwa na biriya bindi biziga byose by'abanyamurenge baguye hariya amazi akamutemberamo n'aba niko baje kumira hariya muri Minembwe
baje urabona ko ingufu za wazalendo zizobashobora mani wazalendo igwanye naho tani imyaka 6 abantu nababaje guhindura iki reka tubirinde reka tubyizere ariko imbere byose dushimira abadukurikiranye ndagushimira cyane ikiganiro cyiza udushikirije merci beaucoup nuko cyashimira abandi bose tuzokora bakiri ikiganiro tuze gufatanya kugira ngo dushobore kwandika ibitekerezo byacu cyangwa intererano zacu kugira ngo turaza kuzisoma kugira ngo dushobore kubategura ikindi kiganiro nibikunda kandi abikebanure murabizi yuko ibiganiro byacu ari update amanya kumanya tukuma twari kugira ngo tubashikirize biba biko biravuka kandi abikebanure turongera guhurira mu bindi biganiro